canke n'ikihe kintu ahubwo iyo ari kumbaza hagati yanje kuko abandi bamva none nje kuvugira abandi je nivugira jeje nyene ubwo none weho nturi muri babandi usanga bariko baratukana ku mastati ngujya kugira basubizanye hasi wewe nta muntu mu bakina filime urabwira nabi kuri stati yiwawe Check 5 bakunzi ba Nyishu Media murabona uyu munsi imbere yacu dufise pasteur mwabonye muri Ego Oya uyu munsi rero twamubonye tuvuga ati reka tumuganirize gatoyi agire ico agenda tubwiye murabona uko mwari mumumenyereye uyu munsi akantu kahindutse image kahindutse murabona ko twari tumuzi afise umushatsi mwinshi cyane ariko uyu munsi tumubona asa nk'abagene n'umugene mu bisanzwe aho twari twamubonye afise ubwanwa bwinshi cyane umengo ni mandevu uyu munsi tukaba tubona ari umugene ake mu maso akabasuye nk'umugene w'imyaka 15 reka tumuhikaze abidondore mutama karibu karibu murakoze mumeze neza amakuru yanyu na meza cyane gose idondore abakunzi b'Inyishu Media abakunzi b'Inyishu Media ndabaramukije mumeze neza ni Lionel Bigirindavye yego Lionel Bigirindavye vyonyene biraheze ya bisigaye nivyo mu journalist avambaza Lionel Bigirindavye turakuzi nk'umupasteur uwitwa pasteur Lionel Bigirindavye canke ni apotre oya ndakubwira ngo amavuta y'Imana kugiye ko ni dini rigurindi zina idini Bishop Daniel mu buzima busanzwe uri Bishop Daniel cyangwa ariko nimba atari gukinisha imitwe y'abantu ntibazi ko nsanzwe sengera no kuri Saint Michel shaka muri Saint Michel harimo bya Bishop abasengera kuri Saint Michel uyu Bishop ubahora abamubona mbe kubera iki uvuze kuri Saint Michel ukuri kwavyo abariko barakurikirana Inyishu Media ntabwo ndi umupasteur nta nubwo ndi umukizwa umukizwa no kuvuga umunyedini sanzwe ndi umukizwa parce que nacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo ariko ntabwo ndi umunyedini w'abakizwa oya hama nkuko nkunda kubabwira inshuti zanje abagenzi banje ndi umu acteur rero umu acteur akina ivyo baba bamubwiye akina ego ni impamvu yuko kugira ngo message tuba dushaka gutanga ishike neza kuko nakinye ndi Bishop SK wibaza ko ari Bishop yava kina nk'ivyo nakinye ico kintu nticokunda no kuvuga ngo ivyo tuba tuko turakina turambara isura kamere y'ujya muntu vrai acteur abamwe aba personnage babiri hariho umu personnage w'umuntu nyene agengwa n'ubuntu uringa hakabamwe n'undi muntu babwira ati umva wewe uri umusazi akaba umusazi parce que abari ko arigisha ni muri iyo ntumbero rero kenshi bakunda kumbona nkina marore atandukanye Bishop Daniel twari tuki mu mwidondoro reka tukubaza iti mbega urubatse ndubatse ndi umupapa w'abana batatu b'amaraso na batatu bampwemuye mfise abana batandatu wahagarikiye kwe batisimu niko bavyita barimwe abona hagarikiye kwe batisimu mu mariage ya cyangwa uri muri babandi bavyara mu gahinga gashavuga ati no wampwemuyera oya navuze ko abamaraso ari batatu naho banavyaye hanze hembega muri Kongo cyangwa mu Rwanda mvuze hanze ni hanze y'urugo rwawe kuvuga kuja kuvyara mu rundi rugo Imana ibindinde haleluya Bishop Daniel nagomba nkubaza kakabazo umudamu wawe akubonye uri kurakina ireresi nta kibazo bimutera nuko utamuzi nawe nyine asanzwe ari umu actrice kandi vyongeyeho nta nico vyotera kuko nakazi ico ni cambere nakazi kandi kigira kabiri n'ubutumwa ego nibaza yuko mwumvikana n'umufasha wawe ugiye kumubwira ati ngiye gutanga iyi impanuro canke ngiye gukora iki kintu icingenzi nuko muba mwabivuganye none inkiyo bishitse naho ni mubivugane hari kibazo vyo mutera sinzi nk'abiko batabivuganye ariko amapa
ndabikora twabivuganye kuko abavuga ati aha agiye ukinanga agiye ukina ibimeze uku nuku nuku rero ibihava bimubera nibi kantegura nivyo nkinisha we urumva muba mwavyumvikanye mu kiringo hari abandi bagabo bafa kugenda batavyumvikanye n'abagore bashitse muhira bigatera gwasera mbega Bishop Daniel birashitse baguhaye sene iyo mu buriri yayindi abariko bararaba filime bavuga ati umugabo n'umugore kabisa bararyamanye bien iyo abonye yo sene mwararyamanye n'ubundi mugore mu buriri arabitahura neza ikibazo kimwe no canda kubaza ngaho ni kimwe warigeze ubona umuntu aja gusambana babishaka karubanda ngo basambanye uko oya ari hama ikindi kigira kabiri naganda kubwire ngo bijya tuba turiko turagira nivyo kwigisha eske inshuti zacu turiko muko muradukurikirana baguhaye hole muhava muryamana n'umuntu mu gitanda mufise ikintu mugiye gusigura mugiye fise message mugiye gutanga iyo image uja kubona haba hari abantu bashika batanu hariyo cameraman hariyo ufata micro hariyo ufata itara hariyo na director hariyo n'umuhayarizateur n'abakinyi babiri bagiye gukina abantu nanye ninzu tugende gato mu bantu ndwi ariko ivyo wavura mu mutima wo gubikora ivyo ico ndakikubagije kuko hari abantu baraba filmu katumvango nanje ivyo ndabikwishuye kuko ivyo uri kurambaza vyinshi bifisa abafana bacu aba boss bacu kuko hari abantu uzawumva ati aha ni wombwira ko bavuye ngaho uko nyene baraba kuntu bamwaraki ikindi kibazo ni kimwe gusa ufisi yo hall uhejeje gukina ngaho hama ufisi yindi uja gukina eske umwanya wo kuvyimvira bijye bavuga ngo bikorwa n'amagara kandi bikorwa n'amaherasha kandi bikorwa no kuba wabishize mu mutwe ego abakunzi b'inyishu media ni Bishop Daniel yakinye muri filime ya Ego Oya turiko turaganira nawe mbe Bishop Daniel hampande yo kuza muri Ego Oya uhari usanzwe uri umukinyi w'amareresi ndundi inyishu media nce numva yuko mutankurikirana kandi ico nico ca mbere kandi ndabwiye na manager ubanza wumvirize mvuze inyishu media nkinkurikirana no kuvuga ngo TV yabo kuko abafana babikurikirana baranzi baranzi nimba batanze ngo film muri kurakina uheka umwana nimba sindayite amushubaza ndi gukurikirana ariko ivyo uri kuravuga n'ivyo wawe kwa navyo bashigiye kuza nimba ndakubesheye bazoyibona imva makuru nayo nzi amakuru nayo wawe reka nishura ba Lionel ndumukinyi wo guhera 2008 ariko nagiye kugaragara muri 2011 iyo myaka yose yari iyo wari kurakora kugira ubaka izina ni hatari kugira ugaragare Monsieur Lionel none wewe hampande yaho ukina urafise ahandi hantu sanzwe wegami ahandi hantu sanzwe ukinira aha abantu basi tudakukurikirana twibye tuje kuharaba tugukurikirane waturangira ni Lionel Films YouTube yanje kandi ndatangaye ahubwo na media vraiment ndashaka manager wago ava andonde agenda mubaze impamvu aza kumbaza ibibazo bimeze nkuko ibibazo mba mfitiye inyishu ibibazo ariko mama we burya mumbabarire amaranga mutima yafa Lionel Media ni giki gishasha basi tuhitege tukigiye kuza mbo biravana ivyo mamo ega ikintu cyose kugira ngo usarure banza kubiba nanje nkubajije ivyo uri kurabiba birahari birashara ariko uri kuravuga ngo mbeza amaboko ukabuzi ko ndi Bishop Daniel iryo jwi ryanje gusa uryumvise ucu vyumva kandi bararizi kandi nyagasana kugirire neza amen murangiza Bishop Daniel twariko tukubaza ni giki uri kurabiba mu minsi zakizokwama ivyamwa abantu bakaryoherwa mbo kuba ndiho kandi nawe uriho n'ubuntu bw'Imana haleluya hama natwe turabakozi b'Imana Imana yaduha tugakora ndizera neza yuko abakunzi banje abakunzi ba media nukuri ndaza yuko
aho duhurira hose mwaba mugira akanyamuneza kandi nanjye ndaryoherwa ndababonye Imana yampezagirire. Lionel twarakubonye witwaye neza muri filime uri kuritwara neza muri filime ya Ego Oya mu bijyanye no kwagitinga mu kiringo witwara nabi mu bijyanye n'ibikorwa ukorera muri iyo filime ku bakuzi. None biraboneka neza ko ari tara yiwawe ata muntu ayikwinjizamo. Bigenda gute kugira ngo umuntu aguhaye sije ushuyikina kurusha uko bayikudirectinze? Oya sino bivuga uko bivuze kuko ujya mwanya ni bimwe nababwira umurealisateur ubye compositeur wa filme abafise filme yose mu mutwe hama akavuga ati uyu muntu yirore yoyo ikora hama jewe nanje nja kumufasha kuyameliora ndayishira na application. Ego Lionel Bishop Daniel mu kurangiza reka tukubaze duti wewe iterambere ry'ifilme ndundi uyu munsi uri kuribona gute? Rigeze kurundi rwego man. Twatangwe gukora filme tuzitwara mu masede ariko uno munsi tugeze kuri YouTube. Twatangwe gukora umajije kibazo numva no kivuga ko byinshi. Ntaco reka dusi filme ndundi iriko iza ku muvuduko udasanzwe. Twatangwe gukora filme bitugoye ariko ubu intore ziko zibica biracika muri filme ndundi. Ubu dusigaye hari abasigaye bafata indege bafata imodoka bagasohoka igihugu kubera filme ndundi. Ukagenda mu mahanga bakavuga ati uyu no murundi filme shaman filme ziko ziraza kandi turashimira abantu bariko barakora kandi turashaka yuko nabari hasi turashaka yuko ejo batagata twumva Burundi bufise indi sura. Bishop Daniel abantu baba legend mu mafilime y'amareresi ndundi ni ikihe kintu ubona bariko barakora kugira batezanye imbere canke ni ikihe kintu bariko barakora kugira ngo basubizanye inyuma nibibazo bibi? Uvuze legend bushatse kumbwira iki? Legend natinyi kibondo legend abantu bafise uburambe mu gukina filime ndundi nkuko kwanyu hagati yabo ni ikihe kintu ubona bariko barakora mu gutezanya imbere canke ni ikihe kintu ubona bariko barakora? Iyo ari kumbaza hagati yanje kuko abandi bamvana nanje nje kuvugira abandi je nivugira jeje nyene. Okay, ntaco hagati yiwawe n'abandi. Iki uri kurakora? Ico ndiko ndakora nuko naguhaye ikiganiro kandi babimeze neza. Kare kiasi navuga kuri TV online. Ntani zari bwabe. Ariko no muzi mama yangaje. None ntaba je nakubajije. Ubu mugeze kure. Abo mwavanye kure urabazi. Hari abo mwavanye kure ubu muri ko muragenda muhiganwa. Nene muri ko murahiganwa. Ntabwo nta numwe ntibaze babeshe. Ntibaze babeshe. Filme ndundi ntabwo iri mwihiganwa. Iba mwihiganwa ige festival hamagara ati umva zana amafilme. Hajya tuba tugiye mwihiganwa muri festival. Urumva yahandi ngahanye muri kano kare nta higanwa turimwo. Mfise message nshaka gutanga ariko je hari kibazo kimwe ngirambaze abafana. Babaze ngo turi mwihiganwa nta higanwa turimwo ku mpamvu yuko amasengero ni menshi amashengero ni menshi amamoske ni menshi abari mu mahigano ingahigahetse ntabwo filme ndondi iri mwihiganwa. Umwe wese ariko arakora kubw'ineza y'igihugu afise image ashaka message ashaka gutanga. Ntabwo rero mu two duhiganwa ni Bishop Daniel ubwo noneho nturi muri babandi usanga bariko baratukana ku mastati ngujya kugira basubizanye hasi. Wewe nta muntu mu bakina filme urabwira nabi kuri stati yiwawe? Nimba umaze kubibonera bivuga je ntavyo nzi byo. Ntavyo ndabona gusa ninabibona nkazobivuga nzobivuga. None ikibazo nico gitumereka mu meze. Lionel reka ndagushimire Pastor nako Bishop Daniel reka ndagushimire. Gira akajambo kanyuma abakunzi b'Inyishu Media ugira ico babwiye. Ndabakunda cyane kandi Imana ibahezagire. Ariko iryo ukoresheje ntibari kundasubira mu byarindi. Ndabakunda cyane kandi Imana ibahezagire murakoze. Oya siryo Bishop. Narende fise. Bishop Daniel niwe twari kumwe rero inyuma ya kamera yari Pierre reka ndababwiye.